ubushakashatsi bwerekana neza yuko kuva ku myaka ubusa gushika ku myaka indwi umuntu ariho yubaka inyifato izogenga ubuzima bwiwe bwose. Iyumvire nawe imyaka mikeya nk'iyo akaba ari izotwara ubuzima bw'umuntu bwose. Rero benshi muri twebwe usanga tutarafata umwanya wo kwiyumvira mbega imyaka ubusa gushika ku myaka indwi yanje byagenze gute, kuko tutaronse ayo makuru, kuko tutaronse ababitubwira. Umuntu arakura akabandanya ubuzima bwiwe bwose ayibaza mu bintu bisawa, kumbi iyo myaka niyo ikiri kirarongora ubuzima bwiwe. Ugasanga umuntu afise ibimubabaza bitari muri realite, atacabaye. Sinzi ko murabona cagihe umuntu avyuka akumva afise agahinda atazi cyamubayeko, umuntu akavyuka afise ibyo twakwita mood zidasiguritse kandi atakintu kibi na kimwe cabaye mu buzima. Ibyo byose ni ibintu usanga byarabaye muri kahise bikaja mu bishobisho by'umuntu ari wo mushaha, ariko kuko byabaye akiri muto ntiyigera amenya aho biva. Birasaba rero yuko umuntu asubira inyuma mu buzima bwiwe akiyumvira mbega imyaka yanje yo kuva ku busa gushika ku myaka indwi yagenze gute. Iyo mvuze kuva ku myaka ubusa ni ukuvuga umuntu akiri mu nda. Ubushakashatsi buremeza neza yuko guhera ku ndwi 12 gushika ku ndwi 22 umwana ari mu nda aba ashobora kumva neza cyane ibiriko biraba hanze. Uretse ibiriko biraba hanze, umwana ari mu nda yakira neza cyane ibishobisho bya mama wiwe. Ushobora guca wibaza ati mbega burya nkiri mu nda mama wanje yaramerewe gute. Gerageza usubire inyuma wiyumvira ingene abavyeyi bawe bari babanye muri iyo myaka. Hari n'abandi batabonye abavyeyi babo base wabo, bisigura neza yuko kajya gahinda umuvyeyi yari afise ku kwiyumvira ibitameze neza, kajya gahinda kose umwana yarakakiye. Iyo umuntu atarafata akaryo ko kwiyumvira ingene iyo myaka yiwe yagenze, kuvuga imyaka yo kuva ku busa gushika ku myaka indwi, ivyo yabayemo byose bigenda birisubiriza bimukurikira atazi aho biva. Ugasanga agenda ahura n'ibibazo mu buzima atazi iyo biva. Birasaba neza yuko umuntu yicara akiyumvira ati mbega iyo myaka yanje jewe yagenze gute, kandi biroroshe cyane. Nimba ubushakashatsi buvuga yuko guhera ku myaka ubusa gushika ku myaka indwi ariho umuntu yubaka inyifato izogenga ubuzima bwiwe bwose, birumvikana yuko umuntu uwo ari we wese akwiriye kwicara akiyumvira ingene iyo myaka yiwe yagenze. Iyo bavuze imyaka ubusa ni ukuvuga guhera umuntu akiri mu nda kwa nyina. Umwana ari mu nda kwa nyina arya ivyo nyina ariye, akiyumvira ivyo nyina yiyumvira, akagira n'ibishobisho nk'ivyo nyina agize. Umuntu ashobora kuvuga ngo umwana ari mu nda ntaba ariyumvira, ariko twibukanye neza yuko impwemu n'amashusho ajya amashusho nyina agira araza kuja mu byiyumviro by'uwo mwana, araza kuja mu mpemu y'uwo mwana. Ntaratangura guhitamwo ibyo abona mw'inosi, ariko kurya mama we wari wamufungurira n'ibyo mama we yiyumvira nawe nibyo yiyumvira. Ibyo mama wiwe aza kuba afise mu bishobisho by'iwiwe nibyo aza guha uwo mwana. Nimba afise umubabaro, nimba afise agahinda, ivyo vyose bigenda neza mu bishobisho by'umwana. Kurya nyene ubona uruzogira ufatanije umwana na nyina, niko ivyo nyina vyose afise muri we aza kubihereza uwo mwana. Usha wumva neza yuko nimba umuvyeyi afise inda abayeho atameze neza, bitegerezwa kugira ico bikora kuri uwo mwana. Hari abantu benshi rero muri iyo myaka usanga babayeho ibihe bitameze neza, ugasanga bamwe muri bo ntibigeze babona base, abandi ugasanga se wabo na nyina wabo baragwana barakubitana, abandi ugasanga bavukanye ingwara, abandi ugasanga bafashwe ku nguvu mu myaka yo kuva ku busa gushika ku myaka indwi. Ivyo bintu byose ntaho bija, biri mu bintu bigize inyifato y'uwo muntu. Kenshi tudosanga abantu mu buzima usanga bashavuzwa n'akantu gato, ugasanga abantu n'abandi bashavura atacabaye, ugasanga umuntu avyukanye agahinda gakabije atazi cabaye. Hari ibintu byinshi usanga biri mu mpemu, ari byo byiyumviro, usanga biri mu mushaha, ari byo bishobisho, mbere no mu mubiri, kuko ibyo bihimba bibiri bitaboneka iyo bihungabanye bitegereza guhungabanya n'umubiri.
ugasanga ivyo bintu byose si ivyo umuntu yahisemo, si ivyo umuntu yarondeye. Amahitamo rero y'umuntu nayahe, nayo kwicara akiyumvira ingene vyagenze akabisubiramwo. Birababaje ntibiryosha, ariko niyo nzira yo gukira, kuko iyo umuntu adakize ivyo bintu bigenda vyisubiramwo mu buzima bwiwiwe. Kujya kura navyo nyene birakura, bikagenda vyigwiza gushika umunsi vyasambutse. Ico nokubwira nuko nta muntu n'umwe iyo myaka yovuga ngo je ngo yagenze neza. Ivyo twese twabayemwo bishobora kuba bitanganya uburemere, ariko umuntu uwo ari we wese arakwiye gusubiramwo muri iyo myaka kugira ngo abe sure yuko ibikomere canke ivyamubabaje vyose yabikize. Kuko ivyo bikomere iyo umuntu atabikize akaja kubaka ugwiwe, ivyo bintu biza gutuma atabana neza n'abiwe, abana biwe ntababona neza, na cane cane uwo babanye akaba ari karazira ivyo atazi. Uko uzosanga ari wa muntu akantu kose karamubabaza canke akababazwa n'iyo atacabaye arababara tu. Ibaze rero kuvyuka canke kubana n'umuntu ameze uko, urumva ko hari ibintu bitoroshe. Nico gituma nkunda kuvuga nti agashimwe canke kado ya mbere woho umuntu ukunda niyo kumuha wewe ameze neza, niyo kumuha wewe atunganye, kuko udashobora kuja kuraba umukunzi wawe utoze, unuka, usa nabi. Biba bikenewe cane yuko n'imbere yuko uja kubana n'umuntu cyangwa uja mu rukundo ubanza ugatunganya ibihimba bibiri vyawe bitaboneka, ari byo umushaha n'imwemu. Kuko kenshi dukunda kwitaho ibiboneka ariko ibitaboneka tukabineglija, ariko iyo ubanye n'umuntu igihe kinini bya bindi bitaboneka navyo uraza kubibona. Nico gituma uza gusanga abantu kenshi batarambana, kuko bitayeho ibiboneka bibagira ibitaboneka. Rero iki kiganiro nico kugukangurira gusubira mu myaka yawe yo kuva ku busa gushika ku myaka 7 kugira ngo witondere ikintu cyose coba carabaye mu buzima bw'iwawe gitunganye. Mu kiganiro gikurikira nzobabwira ingene umuntu ashobora gukira ivyo bikomere vyose, ko vyinshi muri iyo myaka, mw'ivyo byose umuntu aza kubamwo muri iyo myaka si vyaba yarahisemwo, si kosa ryiwiwe, ni ibintu yisangamwo. Rero igikenewe ni ukuja muri iyo chapitre umuntu akayiraba akayisubiramwo, hanyuma akamenya ico akwiriye gukora kugira ngo atunganye vya bihimba vyiwe bibiri bitaboneka. Ndagushimiye kuba wakurikiranye kino kiganiro, ukaba utaragira sabone, ukaba utaragira j'aime, ukaba utaragira partage. Fyondako kugira ngo ibindi biganiro bizokurikira uzoza urabibona, hama ukaba ubona yuko ibi biganiro bifise akamaro. Tubwire, twandikiye muri commentaire, partage ikiganiro girungikira uwundi muntu, kuko twifuza yuko umuntu wese yubaho ubuzima buhimbaye. Urakoze.